bakunzi ba Peace International TV ndabaramukije kaze mu kiganiro dufungura ibere kandi bikwiriye mukaba gitunganirijwe igiye gushikirizwa na Claude n'imbesha muhinga yanonosoye iby'ingaburo ibereye abakandi n'ubushakashatsi bijanye no guteka ibifungwa bikagumana ibyubaka umubiri bikwiriye canke kubihingura ku buryo ibyubaka umubiri birimo bitononekara ndetse tukadufasha no kwigisha abantu kumenya uko bashobora kugaburira amagara yabo kugira ngo birinde indwara zifatiye gufungura nabi na cane cane izi ndwara zivugwa izikire indwara bita ngendanwa nka za cancer, diabete, hypertension n'izindi zitandukanye kugerana imvunguka ry'umurindi w'amaraso canke izi ndwara ashobora gufatira mu bice by'ihokero. Uno munsi tugomba kurabira hamwe twoteka isupu nziza cyane, akaba ari isupu irimo ibyubaka umubiri byinshi. Isupu mu byigwa twayikoze ko irimo ndemamubiri nyinshi cyane, hakaba harimo kandi na ntanganguvu ikwiriye, hakaba harimo na nsanganyangaburo, hakaba harimo amavitamine n'ibyunyunyu bitandukanye umubiri w'umuntu ukeneye, kuko ibyigwa biratwereka ko kugira ngo umuntu ashobore gukora neza afise amagara meza nuko yofungura mu gitondo ifungwa zirimo ndemamubiri ikwiriye, kuko ndemamubiri ituma uturemangingo tw'umubiri twubakwa kandi dukora neza, ntanganguvu kugira ngo umuntu aronke inguvu zikwiye zo gukora, ubwonko buronke inguvu zo gukora, hama kandi tukongeramwo hakaba harimo n'amavitamine aza gufasha nka vitamine C iza gufasha kugira ngo ubwonko bushobore gukora neza, abasirikare b'umubiri biyongere na vitamine A. Iyi supu rero kugira ngo ibyo byose dushobore kubironkamo, dushobore kuronkamo bya byunyunyu byose bikenewe ku magara y'umuntu kugira ngo umuntu yayihereje yayinyoye canke yayifunguye ashobore kugira ubuzima bwiza. Ni supu bwa mbere iba irimwo inyama, iba irimwo ifi. Ubu tugomba tubereke isupu ikozwe mu ifi ya file ya sangara, tukaba tuyiteka igasha neza, imaze gusha tukayicanga n'ibindi bifungurwa twateguye, tukaba kandi iyi supu tuyishiramo poivro nayo ivyigwa twayikoze ko biratwereka neza ko ari imboga zikoreshwa nk'ibirungo kandi ariko harimo ivyunyunyu vyinshi cyane na vitamine C ifitiye akamaro kanini umubiri. Ivyigwa biratwereka ko vitamine C umubiri uyikenera ku munsi kandi umubiri udashobora kuyibika, kandi vitamine C itabonetse ikwiriye ubwonko ntibushobora gukora neza, abasirikare b'umubiri baragabanuka. Rero irakenewe ku bifungurwa umuntu we abwiriza gufungura, aricyo gituma izi mboga zitandukanye dushira hamwe zigwiriyemo cyane vitamine C. Hakaba harimo seleri ni imboga mu by'ukuri ivyigwa vyerekana ko harimo ivyunyunyu byinshi, hakaba harimo na vitamine C nyene umubiri w'umuntu ukeneye na vitamine A. Hama kandi tugashiramo poiro nazo nyene ni ivyigwa bitwereka ko harimo vitamine C n'ubundi mukimba w'ivyunyunyu bitandukanye umubiri w'umuntu ukeneye. Tuca twongeramwo n'ikaroti, muri isupu turongeramo ikaroti nazo ivyigwa bitwereka ko harimo vitamine A nyinshi cyane kandi ifitiye akamaro kanini umubiri. Hakaba harimo n'isukari itanga ingufu ku mubiri w'umuntu, mbere ya sukari nziza ituma amanehone akora neza n'igice cy'amaso gikora neza. Nari umuntu aba ari ku kazi akoresha cyane amaso kandi amaso akaba akeneye cyane kugira abone neza, arakeneye vitamine A. Akaba harimo rero vitamine. Turashiramo kandi pinari nazo ni imboga mu by'ukuri zirimo magnesium nyinshi, harimo bya calcium, harimo vitamine C nyinshi cyane, eka harimo n'ubwoko bwa vitamine A nkeya cyane, ariko vitamine C akaba ari nyinshi. Akaba ari isupu rero ibirimo byinshi bishobora kuba ku mubiri. Kongeramo umunyu uraza kudufasha kwica tumwe mu migeranteza ndwara twibonekeza muri
muri bwoko bw'imboga butandukanye, ariko kandi ukadufasha kongeramo icunyunyu kugira ngo akanovera kaduge. Turazashiramo kandi ni tungurusumu twazisekuye neza zanoze, tuhejeje kuzisekura neza, nayo irafise intungamubiri zitandukanye, umubiri za arisine umubiri w'umuntu ukeneye. Izo arisine harimo vitamine C, harimo antioxida menshi cyane umubiri w'umuntu ukeneye. Si byo nyene, harimo n'amavuta, turongeramo n'amavuta. Ayo mavuta nayo akaba arimo vitamine E nyinshi cyane, kuko bisanzwe bizwi ko igiterwa c'amahoke mu vyigwa twagikoze ko kirimo vitamine E nyinshi. Hakaba harimo kandi n'amavuta, ibinure bitandukanye umubiri ukeneye. Ibyo nabyo bigatuma twaturemangingo dukora neza, tw'amanerone dukora neza, ubwonko bugakora neza, n'ibindi bice bitandukanye by'umubiri gakora neza. Hakaba harimo n'ibyunyunyu bitandukanye, harimo icunyunyu fer, hakaba harimo icunyunyu nka zinc gikenewe cyane kandi gikingira umubiri indwara zitandukanye. Ibi byose rero tugiye kubiteraniriza hamwe, hakaba hongerwamo ibiraya. Ibiraya nabyo ivyigwa biratwereka ko birimo vitamine C nyinshi. Hakaba harimo kandi na ntanganguvu, kuko harimo isukari nziza cyane umubiri ukeneye kugira ngo ushobore gukora neza. Ibiraya rero twabitetse, tubitekana amashishwa kugira ngo intungamubiri zirimo ntizononekane. Ntitubitonora, tubitekana amashishwa, turateka amazi amaze kubira, twashizemo umunyu, tugaca dushiramo ibiraya kugira ngo intungamubiri zirimo ntizononekane. Tugafundikira, tukacanira bigasha, bimaze gusha tukabikura, tukaca tubitegura neza ku buryo tuja kubivangira hamwe n'ibindi.